Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Muragasagwa n'inema n'amahoro biva ku Mana umukama wacu. Ndahimbawe n'uguru namwe kugira ngo dusabikanye ingaburo y'ijambo ry'Imana twategekanirijwe kuri uyu munsi wa kabiri wo mu ndwi ya 12 yo mu mwaka ugaburikana kabiri mu gihe gisanzwe. Ngaha aho tugira ngo dusange ibisomwa vyeranda tugira ngo tuzirikane. Igisomwa cya mbere tugikura mu gitabo cha kabiri c'abami ikigabane c'19 tugahera ku murongo w'9 tugashitsa ku 11 tugasimbira ku murongo w'14 tugashikana ku 21 tugasubira tugasimbiza tugahera ku karongo ka 31 tugashikana ku ka 36. Muri iki gisomwa turabona ukuntu umukama yumvira igisabisho c'umusavyi wiwe umwami Ezekiyasi. Izaburi yo kwitsa ico gisomwa ni ya 47 canke ya 48. Iyo zaburi ikaba ishemeza umusozi wa Siyoni aho Imana umwami mukuru avyagiye. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twashikirijwe na Matayo mw'iranda ikigabane c'7 kuva ku murongo wa 6 tukaje dusimbiza tugahera ku murongo w'12 tugashikana ku murongo w'14. Yesu atwibutsa yuko tubwirizwa kubungabunga ibyahezagiwe. Kuri mikoro muri kumwe na Padiri Prosper Martino Kezimana, umusaseredoti wa diocese nkuru ya Gitega. Yaga mukama abasavyi bawe tuguteze yombi. Vyo dusoma mu gitabo ca kabiri c'abami. Muri irya misi Senakeribi umwami w'Abanyasiriya asubira kurungikira intumwa Ezekiyasi ngo zimubwire ziti: ngira ijambo muzobwira Ezekiyasi umwami w'intara ya Yuda, Imana yawe wizeye ntiziguhende ngo taho Yeruzalemu izorwa mu minwe y'umwami wa Asiriya. Wamaze kumva ivyo abami ba Asiriya bagiriye ibihugu vyose bakabirandura gose, nawe ugira ngo uzokira. Ezekiyasi arakirikete za ntumwa zimuhereje ararisoma, araheza araduga mu ngoro y'umukama arigaranzurira imbere y'umukama. Hanyuma Ezekiyasi asengera imbere y'umukama avuga ati: Mukama Mana ya Israeli, wowe vyagiye ku bakerubini, ni wewe Musa Imana imwe rudende y'ibihugu vyo kwisi yose, ni wewe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi Mukama, gira wumve, tereza amaso Mukama kandi witegereze, gira wumve amajambo Senakeribi yatumye gutuka Imana nzima. Niko nivy'ukuri Mukama, abami ba Asiriya baratikije ibihugu baterera mu muriro imana zabo, ariko ntizari imana z'ukuri, mugabo vyari vyakozwe n'intoke z'abantu babihinguye mu biti no mu mabuye, nico gituma babihoneje. None rero Mukama Mana yacu, turabikuzamvye, udukize tuve mu minwe yiwe, kugira ngo ibihugu vyose vyo kwisi bimenye yuko ari wewe Musa Imana, ukaba ari wewe Mukama. Muri ico gihe nyene Izaya mwene Amosi atuma kubwira Ezekiyasi ati: ngiriri yazwe n'Umukama Imana y'Israeli, ivyo wantakambiye ku vya Senakeribi naravyumvise. Ubu rero ngira ijambo Umukama avumereye kuri wewe. Wa mukobwa ari we mwigeme wa Siyoni aragukengereye, agutwengeye mwijigo. Umukobwa wa Yeruzalemu arazungagije umutwe kubera wewe, ko muri Yeruzalemu hazosokoroka amasigarira, no ku musozi wa Siyoni hazova abarokotse. Urukundo rusharika rw'Umukama nyeningabo nirwo ruzobirangura. Ngiki rero ico Umukama avuze cerekeye umwami wa Asiriya ngo hazoruha agera muri iki gisagara, canke ngo harase n'umwami, canke ngo hatumbereze n'inkinzo, canke ngo harundi kirundo co kuririrako. Inzira yazananye niyo nyene izomusubizayo, ntazoruha agera muri iki gisagara. Uko ni ku Mukama abivumereye. Nzozigama iki gisagara kandi nzogikiza ku bwanje nyene no kubw'umusavyi wanje Dawudi. Maze muri iryo joro nyene umumarayika w'Umukama arasohoka atera mu nsago z'Abanyasiriya, yicamwo ingabo 185. Senakeribi acarataha arasubira inyuma agenda kuguma i Niniva. Iryo ni ijambo ry'Imana. Igisagara Umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose.
igisagara umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose. Umukama niwe mukuru cyane kandi niwe akwiye gushimagizwa mu gisagara c'Imana yacu. Umusozi mweranda kandi uhimbaye ari wo rweze rw'isi yose. Igisagara umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose. Uwo musozi wa Siyoni uri hagati y'isi yose niwo murwa w'umwami akura abandi. Imana iravyagiye mu ngoro zayo ikimenyesha ko ari rutaganzwa. Igisagara umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose. Ewe Mukama, turiko turihweza urukundo rwawe mu ngoro iwawe. Ubuninahazwa bwawe nibukwire isi nk'uko izina ryawe ryayikwiye. Igisagara umukama yiyubakiye azogikomeza imyaka yose. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twashikirijwe na Matayo mweranda. Ntimuhe imbwa ijahezagiwe kandi intabono zanyu ntimuziterere imbere y'ingurube, zohava zizikandagira hanyuma zigahindukira zikabashishima. Ico mushaka cyose rero ko abandi babagirira kibagirire namwe. Itegeko n'abahanuzi nivyo. Nimwinjirire mu muryango ufunganye, kuko umuryango wagutse n'inzira y'ikirari bijana mu rupfu, kandi abahaca ni benshi. Ariko umuryango ufunganye n'inzira yaga bijana mu buzima, umugabo abahura ni bake. Dushemeze inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakunzi b'Imana, ibisemwa vyeranda duhejeje gushikirizwa birimwo inyigisho nyinshi, ariko mu nkundire nshimikire kuri zibiri zonyene. Ubwa mbere, umukama arumvira igisabisho c'abamwazambira n'umwizero wabo bose. Ubwira kabiri, turahamagariwe kubungabunga ivyeranda. Ubwa mbere, umukama arumviriza amazambo y'abamwitura n'umwizero wabo wose. Mu gisumwa ca mbere, umwami Ezekiyasi araduhaye akarorero k'umuntu ashira umwizero wiwe wose mu mukama. Turi hafi mwaka w'701 imbere ya Yezu Kristo. Muri ico gihe bavukanyi, ubwami bwa Asiriya bwari bwariganziye akarere k'ubuseruko kagizwe n'ibihugu vy'uyu munsi nka Siriya, Libani, Yorodaniya, Israeli na Palestina. Umwami Senakeribe rero amaze gusambura no kwigarurira ubwami bw'Isirayeli, twibuka ko bwavukana n'ubwami bwa Yuda, aregereye rero ubwami bwa Yuda nabwo ahereye neza na neza i Yerusalemu. Abasirikare ba Senakeribe twumvise mu gisumwa ca mbere bacyekeza Ezekiyasi mu kumwereka yuko Imana yishimiye idashobora kumukura mu vyara vy'ubutegetsi bwa Asiriya. Mu by'ukuri ubukomezi bw'igisirikare ca Asiriya buriko bwifata nk'ikigirwamana, buriko busaba gutinywa no kubahwa gusumba uko Imana ya Ezekiyasi ikwiye gusonerwa, ikwiye kubahwa. Ariko bavukanyi, umwami Ezekiyasi afise umutima ukomeye, ntiyemeye guterwa ubwoba. Mu gisabisho cyuzuye ukwemera n'ukwizigira, aciye ashikiriza umukama ikete ashikirijwe n'abasirikare ba Asiriya. Areza araganyira umukama amusaba ngo amukure mu vyara by'abanya Asiriya. Mu gisabisho c'umwami Ezekiyasi turabonamwo ikintu gihambaye, naco zikindi ni itandukaniro Ezekiyasi abona hagati y'Imana yiwe n'Imana z'ibihugu byari byasambuwe n'abanyasiriya. Kubwa Ezekiyasi, Imana yiwe, Imana ya Yuda
ni Imana y'ukuri, ni umukama. Ariko imana z'abanyamahanga ni ibyabumbwe n'iminwa y'abantu, ibyahinguwe mu biti no mu mabuye. Ni naco gituma abari bishimiye izo mana, ibihugu byari byishimiye izo mana, byahavuye bigasamburwa n'igisirikare ca Asiriya. Bavukanyi bakundwa b'Imana, umwami Ezekiyasi n'akaroro keza umukama duhaye kabwirizwa kumurikira umukristu uwo ari we wese mu bihe tuba tuzigirijwe n'ibyago, mu bihe tuba tuzigirijwe n'ingorane. Ezekiyasi araduhaye akarorero k'igisabisho gishingiye mu kwizigira Imana, ukwemera kutayegayega, umuntu w'umutima utemera gutega ubwoba n'abishimiye ibigirwamana vyabo. Muri kino gihugu cacu ba Senakeribe n'ubu barahari. Hari abantu baborerwa n'ubutegetsi bafise, baborerwa n'ububasha bafise, maze bagatangura gutera ubwoba abandi no kubacura bufuni na buhoro. Hari abandi bishimira ububasha bw'amashetani bakura mu bapfumu no mu barozi, maze bagaheza bakumvisha abishimiye Yezu Kristo kumengo ntaco bafise, kumengo ntibashobora gutabaruka. Imbere y'abo bantu bavukanyi duhamagariwe natwe kuganyira umukama nk'umwami Ezekiyasi, tukamuganyira n'umutima wacu wose n'ukwizigira kwacu rwose. Igisomwa ca mbere mu gusozera cyatweretse ko umukama yahavuye akumviriza igisabisho ca Ezekiyasi. Nk'uko buryo butangaje, umukama yaratikije ingabo zishika 185,000 zo mu gisirikare ca Asiriya. Ngo maze umwami Senakeribe abibonye ngo acaratekera utwiwe arahava arakinjura. Bavukanyi bakundwa b'Imana, umukama Imana yacu ni Imana itwumviriza kandi itwumva. Umutima wayo urakogwako n'amajambo yacu, Imana yacu irakogwako n'amagorwa yacu n'amarucwa yacu, maze igaheza ikitwararika ineza yacu, igaheza ikitwararika ubuzima bwacu. Nka Ezekiyasi rero nitwamize amaso yacu ku bukomezi, ku bubasha bw'Imana yacu, maze duhite tuyizigire n'umutima wacu wose. Tuzimbize tuje ku ntambwe igira kabiri, turahamagariwe kubungabunga ibyahezagiwe. Mu nkuru nziza Yezu adutumye kudaha imbwa ibyahezagiwe, kudaha imbwa ivyeranda, no kudatera ingurube intabonwa zacu. Mu gihe ca Yezu bavukanyi, imbwa zari imbwa zirera, zafatwa nk'ibintu bihumanye, bikunda kuba zirangwa n'akantu k'ubukari rwose n'umwanda. Ingurube nazo zarabwa nk'ibikoko bihumanye, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Abaleviti gabandishije 11 kuva ku murongo w'indwi gushika ku 8. Augustino Mweranda agira ati, imbwa n'abansi b'ukuri kw'Imana baheza bakarondera kukuburabuza kubera ibitutsi byabo n'amajambo yo kunegura uko kuri kw'Imana. Ati, ingurube nazo nabo bantu baba mu mucafu w'ingeso mbi, bakagenzwa no kurondera akaryohera mubiri, karonderwa cyane cyane mu kaboregwe, mu biyayuramutwe, mu busambanyi n'ubuhumbu hamwe n'ibindi. Bavukanyi, kimwe mu ntabonwa twahawe n'Imana, kimwe mu vyeranda twahawe n'Imana n'ubuzima bwacu, iteka twatewe ryo kuba abana b'Imana. Mbega bavukanyi, ubwo iryo teka twatewe ryo kuba abana b'Imana turaribungabunga n'umwete wacu wose. Muri kino gihugu cacu ibiharuro vy'abahinga vyerekana yuko hagati ya 36 na 38% b'abakenyezi bakoresha bwa buryo bwo gutandukanya ivyaro bwa none, bwa bugegene, za nyuzi, za nshinge na vya binini. Muri abo ibiharuro vyerekana yuko harimwo n'abakobwa b'inkumi batarubaka izabo. Abakenyezi bubatse babigira bitwaje ngo bariko barondera gutandukanya ivyaro, hampande yuko ubwo buryo budahuye n'ishimana ishaka ku muntu. Ubwo buryo buca butuma abakenyezi batari bake bagira impenganiro zo kurenga ibigo kuko ataco baba binona. None tugire duti, umwigeme, inkumi canke umukenyezi akoresha ubwo buryo bwo gutandukanya ivyaro bwa none, byerekana yuko aba yiteguriye umwanya wari wose kurenga ibwirizwa rya 6. Mu yandi majambo, aba ari witeguriye guterera intabonwa y'ubuzima bwiwe imbwa be n'ingurube. Ijambo ry'Imana bavukanyi riratwibutsa yuko ubuzima bwacu ari ikintu cahezagiwe, ari vyeranda bikwiye gusonerwa. Turi ingoro y'ubutatu bweranda. Uyu munsi rero bavukanyi, Yezu aratwibukije ko tubwirizwa kubungabunga ivyo vyeranda turi twebwe nyene, uyu mubiri wacu n'umutima wacu, mu kwama turi ubuzima bwacu. Ico cyose kibutesha agaciro kabwo, ico cyose kibutesha iteka bwatewe n'Imana. Dusabe umukama Mana yacu turonse ukwemera n'ukwizigira bitayegayega nka bimwe
vyaranze umwami Ezekiyasi, kugira ngo ntacyo ntitugire twihebura igihe turi mu bihe bitoroshe, mu bihe duterwa ubwoba n'umwasi. Turagusavye kandi ngo uturonse inema yo kubungabunga iteka twatewe ryo kuba abana b'Imana, mu kwama twirinda ingurube n'imbwa zoza guhonyanga iryo teka. Bikira Mariya mutabazi w'abakristu, dusabire.